muri update nshasha bakoze warazi ko Facebook ishobora kukugarurira nimero yose wari waratakaje ikongeka kubikana n'amanimero mashasha nakana ko ubwenge reka dukoresha umwanya twagiye urinjira muri Facebook yawe hanyuma dugari ya kutukwego dutatu dukitse ufyondeho nkuko hanyuma aza kumanuka aha muri settings yawe ya Facebook hanyuma ucuca kuri aka settings akako hepfo nkuko hanyuma aza gucucana anditse ngo password and security urafyondaho nkuko hanyuma numara gufyondaho uraza gushobona aha hepfo uramanura hano handitse your information and permission your information and permission ibyo wemerewe numara kwafyonda uraza kubona hano handitse ngo upload contacts. Imbere yuko tubandanya ndakwibutsa yuko dandaza telefone za Android zimeze neza cyane, Android z'ama Samsung, ama Nokia, ama Redmi, ama Tecno, turabidandaza ku giciro ciza cyane kandi tukabiranguza. Ubikeneye urashaka kuturondera nyene ni jewe Erika na ruguru mu ntara za ruguru, hanyuma Bujumbura naho murashaka kurondera Black Bomber wibigezeho kuri telefone akazibashikana aho muherereye hose atandukanye. Reka twibandanirize. Wifuza kugura konti ya 1xBet Professional, code promo yonyene ni Sakabagano. Mu ndome nkuru urandika Sakabagano. Hanyuma wifuza kandi kamera mu manza zitandukanye, bashaka kuturondera tukakugiriraho igihe. Dutanga aba followers kuri Facebook, tukatanga kandi ababone kuri TikTok. Ni ku mafaranga make cyane ku gaciro kukabekeza cyane. Urashaka kuturondera ku nimero yacu nyene muza kubona aha hejuru kuri screen. So guys, twibandaniza ningene ushaka kubika abanwanyi bawe kuri Facebook. Ucucana handitse upload contact. Hanyuma umaze kwaza ucushonda aha kuri ino Facebook yawe. Cyane kwa ino zina rya Facebook yacu. Ndabibutsa neza yuko wewe utarakora suivre kuri no page yacu uri umuhombe gose, uri umuhombe bitagira uko bingana. So ushaka rero ko abandi banwanyi bose babona ubunyene tuvugana mfise abanwanyi 2617. Rero iyi Facebook yawe urabona ko ushaka kuyikora hanyuma ikacizana abanwanyi bose wari warabuze bose ikibazana ihengaba abanwanyi bose bibereye muri Facebook. Nakano ko ubwenge abantu benshi mutari muzi ugasanga ngo watanga kaje ngo abanwanyi ngo email yawe ngo yapraranganye ngo abanwanyi wababuze. None abanwanyi bose mfise ntimubabona nga bose niho bibereye ba Ejide ba Ejide Gasoko ba Erasme ba Elia bose abona yuko bibereye kuri Facebook. Ushaka rero ko abanwanyi bose ushira muri telefone yawe bazoca baza bari uploadinga, no kuvuga reka ndabibereke akantu ca wugurura ucuzi no ruguru. Sorry sanze nkoze ruturu reka ndabibereke nta kibazo. Turasubirayo tuja kuri yo information hanyuma tuja kuri upload contacts hama dufende kuri izina. Rero wewe ngoma ndakwereke aka kantu upload contact bisako ucukugurura nkuko avyomba hanyuma cyo hano kuri turn on kugira ngo buri munwanyi wese ushize muri telefone azotere yishirako direct achatira yigira muri Facebook. Kuburyo nubwo telefone yawe boyikwiba wewe mugabo uzi konti ya Facebook ushaka kugenda abanwanyi bawe bose ukaca uba tora. Nakara kubwenge guys. Rero mushishikare gukwiragiza zino video zacu muzikwize hose zishikire benshi. Nakana kubwenge murabibona zishikire benshi. Mwifuza kamera mu manza zitandukanye, amafoto meza cyane yaba mu anniversaire, ama mariage, ama evenement, ama surprise. Murashaka kundondera nyene jewe Eric nkazana na equipe yanje yose team New Life hanyuma tukabakorera umuti guys. Tuzunguruka mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Wowe uri mu Rumonge ntutinye kumpamagara, uri mu Kirundo ntutinye kumpamagara, hose tugirira igihe kandi tukabikora neza cyane. Ndaza mwamba mubibona ku masitati yanje ibintu biba bisa neza. So guys, video yo haviba ndende sinorinda aho biherera ndibaza mwabibonye. Nase kugura aba contact kuko nzemeye ko no sambura nimero y'umuntu ngaha Karubanda niko maza kwiraba iwanyu ari umuntu wanyu muri bajye mwabonye batonze ko muce mufyonda ko kwajya zina muce musanga nimero yiyo. Thank you for watching this interesting video. Keep sharing, keep liking. Hama ni chirwa wifuza kutugukorera ashaka kwandika muri comment hanyuma tukigukorera. Thank you.